my baby. Ngoma numva mvuga nabi unje zo kwimara ngo nishinga amatabi kora kimwe nzo kwimarira ano ko bimeze ni Kid Ngabirano abona yuko Rubambo ari umwe mu baririmbyi bari muri WEMA Entertainment bimeze gute ko musi wa wejo na ige yejo wazi turavuga ko Big okay Big umuhungu wa Murungitsa atari bwana mubi Murungitsa atari umwana mubi abasa Murungitsa atariho ahubwo habaye ikibazo ke twavuga ku bwinshi bw'abantu bari muri WEMA ni benshi cyane none babazana we ntwari proche we ntwari close ya land twanakorana muri Black FM mwana akorana muri Black FM no mu kiganiro kibe barinda babazana we wakora ikintu watigeza gukingira uwo mwana none ko bari babiri gusa uyu munsi jewe ngira mvugire Kid nako bari babiri mu guvyibuka nakazina ni Kid ni umwana Kid umwana ni umwana Ngabirano ifite Ngabirano Kid Ngabirano umwana Ngabirano vre wari umufisi oya we bandanye uvuga ya wari reka abatabize kande babiri abatabizi Kid Ngabirano ntiyari management yari antuka yari wari mu supporting bani mwa supporting nako we ntacho yaragufasha waramufasha wamukoye indirimbo ya mbere audio video na audio wamufashije audio wamukoye audio 9 audio 9 mugo no musarode zingahe tumaze gusohoka zibiri gusa nkunda na no oya azifise mu telefone afise indirimbo na Dramati afise indirimbo na Christian B afise indirimbo wenyene nyinshi wanashaka kuva rero mu Gasenyi rero turavyibuka reka Kid Ngabirano kandi ugenda kubwira umwana burya mu mutwe burya yubaha kandi azi gufata nkama impanuro yego ndibukure video hama video muraraba muravuga ati vemi video ni ku rwego rwa Big nta kundi katugira indi video ku rwego rwa Kid ariko rero uno musi kwa Kid bimeze gute uyu musi kwa Kid twabise tubona amapost agenda atandukanye bo amwe ugiye kuraba arashaka gusanga ni abantu bamwitiriye maze baratsitaza canke baravuga nabi WEMA Entertainment mugabo we ubwiwe ntavyo aravuga bimeze gute neza na neza rero ingene bimeze Rubambo je buherutse wavyuka ryo twayivuze ko nonga washika muri Black FM niyo kwazi bwambere kuri WEMA Entertainment WEMA Entertainment atagwisisha bari ivyo byatandukanye uwambere atagwisisha muri WEMA Entertainment ni wo mubwiwe nkaho ni WEMA Nela nyene WEMA Entertainment umwana ngabo muhe mu ntara Rumonge ego cha ariko avuka niyavuka ariko bikarukanya mu gisaga aba muri Australia rero amaze gushya iyo management asha muri ivyo wambere we yitwa Yani A ari mu gihugu ca Zambia bamuha agasimwe canke bamuha umuduga ni shop muzokiki ka shop no mudugo na yuko abarundi bara muri Zambia business zambere zihari zikorwa neza kandi ziteza imbere amashop niyo byose byo bakora nashaka ariko umuduga ku makudu fise Yani umuduga kabisa ngugeza hago nge ntano gifise ngira petesho so ngo no kutagihari bivanye no kugenda amakudu habwe nantu babara muri Zambia nyene bora kubwira ati kabisa umutipe yagiye mu kuryoherwa ivuga ngo umusara arenze cyane ati je kabisa hanye ndahejeje baravyibuka turiko turageje kwimba mu mizi Big baravyibuka Yani aza mu Burundi mbere kugeza aho bagiranira accident isanganya na Landry promoter abasore bari abasore ubona ko bafatanye mu nda kandi bameze nkuko bagabo no munsi umwe aratsa uyundi akagira gute akazimya uyundi akazimya undi akagira gute akatsa rero bagida ku accident ndakungana gato ni accident abaye bavuye mu gihugu mu gisaka mu Ingozi ruguru Ingozi iyo Yani asanzwe avuka iyo yavuka kwa papa wiwe bavuye kuraba mu muvyeyi wabo bamanutse kabisa nako bagize accident bana Landry yamusha mu cyo kandi cyuma kugira Landry ntibagimukuramo acaje fisa ariko Yani yagize ikibazo ku munwa no mu maso baramushona arakira umubire Yves Bali avamwo ari mutaraga mbesire cameraman ariko twa tababwira abantu badukwikirana nyene iyi WEMA Entertainment yagiduga ubukebuke jaje mu kigiye kimwe na Ndripo Mota duhamagara na Kivodo aratubwira ati Big burya jewe ngomba ntangure gusupporting baririmbyi ndavuga WEMA Entertainment yani agateka shaka supporting umuririmbyi Yani A ico gihe rero wamaze kugira accident asubiye mu accident rero baza gusinya amasezerano Landry Mota amaze ndwi ari mu bitaro yavuye mu bitaro kwa Simba kuri 13 mu Buyenzi agenda afise isima ku kuboko cyo kuboko gusinya contract asinya wenyene umuntu yitwa Yani A gusinya contract Landry asinya amasezerano asinyishijwe nandi
we afise ndavuga impapuro z'amasezerano imbere yiwe yani yari nk'icabura cawo byaje kuri email canke byanditswe n'umwavoka wa WEMA Entertainment na usundi ni Maître Muvayo Jean ibutse kandi ko Maître Muvayo Jean ari maître canke arakadasoka karandi promoter kumwe nande na Oleg okay na Oleg muri makiri diri yo gusinya amakontra no kuba maître no kuba umuloya wa WEMA Entertainment yoroshe kutahura yuko ari idiri ryande ari rya idiri rya Landry bande cyo vyimana no wibiye ko Muvayo na nena naho bahuriye ntibishoboka ariko Landry na Muvayo turabizi ku history yabo ya kera Landry na Oleg bari mu gasho Muvayo agira gute agerageza gushaka mu mabisi arabafasha baramvaye rero muri ico gerero baza basinye kontra mu nyuma haca bari ico bise umunsi mukuru kwerekana abaririmbyi bandi bashasha cyo giye ni EAC mu gihugu ca Zambia haberekanye Kid Ngabirano berekana Linoji ko abarinzi bashasha barekana andi barinzi bashika batatu bandi bo ntibaberekanye abarinzi bari muri WEMA Entertainment hagoberekanye nk'abarinzi bari kuri bench barindiriye kwinjizwa muri WEMA Entertainment tubibutse kandi ko Kid Ngabirano umwana wo mu Kamenge yamye aronka support ndende cyane gose na Landry promoter nk'umwana wa hehe wo mu Kamenge wao uyu mungu nawe wo mu mirango yamya supportinga biteye ubwoba nde ariko mugabo ngene byageze ngene yinjiye muri WEMA Entertainment Kid Ngabirano yinjiye kwa ngoriyanda amwinjije oya habwo yinjiye Kid Ngabirano yinjijwe n'ikibazo cyateguwe mu ruririmbyi nimbona Jean Pierre beshaje nka Kidumu niwe yari novuga ari yasanzwe ajejwe jury y'abantu baza kwinjira muri WEMA Entertainment kiretse gusa Linoji niwe yinjiye neza directive ko amaze aje kwita hit y'indirimbo y'Legend baravuga ati rondera uyu mwana yamarasa gishushe mumwinjize ariko kuri Kid Ngabirano wese byagenze uko abantu bashika ku 120 baririmbye indirimbo ja muri studio baririmba indirimbo barakora indirimbo bazukiya Kidumu nk'umuntu ajeje jury ama Kidumu avuga ati umuni DJ mbona yo kwinjira muri no entertainment ni Kid Ngabirano acaroswa ubwo burenganza kuja muri WEMA Entertainment asinya contract Linoji bose zingana zimeze cyo kimwe umunsi amusha ku mugaragaro batugiye ama contract yawe yari imeze gutega big kontra yabo ni kontra ari inbox uko bivuze nako nayo bumva sinde kuyivuga ngakwiraje uko biri kose mu kontra ndayize nayibonye ni kontra ubona yuko ari kontra yugurukira bose muri rusange nta namwe yahengama gusa kuri video ho za video 3 ku mwaka audio 5 ku mahera naho ku mwaka video 3 audio 5 aposantaje bise 30 na 70 kwijana kandi ivyo bintu byari vyiza cyane je bitwaye gusa nuko ivyo byarakozwe turabire hamwe rero uno munsi yani A amazimisa posting ibintu bitameze neza kuri WEMA Entertainment uno munsi kandi twarose poste itameze neza yo kuva kwa Kid Ngabirano ni mugihe tumaze imisi tuvuga ati nyabuna WEMA Entertainment aba bantu bako barasinyayo ni benshi WEMA Entertainment avura muhimba raso indimbo ya kabiri hari abana bacicaye kandi indirimbo ya kabiri ije gusuba indirimbo itamaze n'ukwezi kumwe ibi ni bibazo twamwe turavuga tumaze imisi tuvuga kandi muri WEMA Entertainment kwa navuze ati uyu mukenyezi nyimba atari nkumi WEMA no mu mama uyu mu mama WEMA arabe neza mu gihe uno muzia ari mu bintu bibiri yafashe ilebo akayibisata bibiri kimwe cha gospel ikindi cha secular ndavuga cha profane imiziki y'abastare twaravuze ati birashobora gucafuza cyangwa ashobora kuburizamwo marketing yino label uzikino kimwe rubamba vyatanguye kononeka ndakubwire nivyo ko tuhanura twese nimba wemeka dukwika cyangwa ndi promoter cyangwa muri team ubundi kwa dukwikirana twigisha twese twigishanye turabivuga kugira ngo bihanure twa twanabivuze imbere ko bamenga twa twabibonye je nana yavuze nti abantu twa twabivuze hakiri cyane ngo ndabonekeko nababwiye abantu batandatu boja gusinya muri management yimwe ngo bishobore na Baju Boy yimera vyaranze impa afini ya sadbi vyaranze na konde ba muri Tanzania afise amamiliyoni vyaranze Rayvan vyaranze Diamond na yaragerageje mugubu yarindiriye ko Harmonize na Rayvan ari we Raymond wa kera yarindiriye ko bagira gute ko bagenda amaravuga tekanzane kandi ka Da Voice ubu hariyo bangahe babiri nawe wa gatatu hariyo ki official niwe tuzi hari batatu hariyo Ravalava Zuchu
na The Voice nawe wa kane gatoyi sister wiwe Queen Darling mugana haririmba byose twaririmba gake si vyataje so bivuga iki rero abari iryo shwa 5 nawe yege gatandatu nka WEMA Entertainment nubwo akorera ngaye muri bose baracara underground WEMA aracari nawe nyene umuntu akirondeza buke ego nivyo afise inoti kora kabahanze mugona kibutse ki azikonsomera hanze ziba zikigusunja zikonsomera indani mu Burundi nuko rero rwambomba nanje gatoyi cyo gushikako urabona ko abarinzi bari kuri bench ko byataka kuguhoronekarira abarinzi bari kuri bench body barindiriye ko binjizwa muri mu system kuko babitubwiye umunsi bagira lancement officiel yajyaga babidavuga kid Ngabirano na Linoji binjiriye rimwe abarinzi bari kuri bench barabakishiza ku ruhande barabahevye baje gutora Alvera Muhimbare n'undi muhungu bivuga iki baje kubashiramo amemta bamwe babashize ku ruhande no warinda no kid Ngabirano amazi y'amezi hafi umwaka ngo bukwire afise indirimbo imwe gusa video imwe mukuru wabo ari we yani ari muri Zambia wowe baranamuhevye nawe nyene baramuhevye wowe yarahebwe imwe nawe nyene kandi indirimbo imwe ya kera amezi n'amezi uruhombo tukigite gute ya kera cyane yasohoye akiri nga mu Burundi n'abandi yo tarasinyishwa nashaka bivuga iki yani na kid Ngabirano basizwe ku ruhande bafasha ndavuga Linoji na Linoji nawe nyene sivya hatawe tikutira gusigurire Linoji yasohoye Legend Remix sawa waze mu buryo barasohora Player fresh wegena neza ariko wibuke ko kuri pena babaje kuvuga ati yamutebeje ubu naho amazafa ameza bihimeta kwezi inusu ava ngo mastori indirimbo kumena na Saturday iyo ndirimbo ntiyabonetse ariko haci haza gusinyishwa Alvera Muhimbare na mugenzi we Alvera akorerwa indirimbo dabo atazana muri WEMA akiri inyuma ya WEMA umva shigwa kanoti acarinjira yinjira muri WEMA acayinjizwa asohoye iyindi ndirimbo nubu wakigiye gusoka indirimbo vuba cyane ya ndirimbo ya Linoji ya Saturday ya Linoji iribagiwe amakenga ya mbere rero WEMA Entertainment irimwo aba manager babiri ndavuga Landry promoter urwego rw'umuziki wa Sekira hakabamwe na Lenine man ariyo ku rwego rwandi rwa gospel kugira ngo iyi gospel ize kuba irikiragira ingufu zidasanzwe muri WEMA Entertainment burya koko nta bombora hagati y'aba manager babiri ibombora naza kubivuga ko nyene natwe heri wacu naza kubivuga ntaco kwibombora byo ari hari kuko nsubima gatoyi burya umuntu ari close cyane nawe Entertainment hagati ya Landry promoter na Lenine man ari nine bamenyanye barashaka since day one kuko Lenine man ari yo yanye mu promoter wa WEMA Entertainment wa WEMA nera kuva atari yimva gushinga no management akiririmba wenyene tutanamumenya navuga ati WEMA burya imyaka yaririmbye niyo barabonye ko bidakunda hama gaca avuga ati reka ngire gute sohore lebo hama nanje ndayisokere mwama censoka meka ico rero shoboka gusa mugabo hanini kuri icyuki cyari nini wambajije ico ndakwera komeye defo mugira ngo Landry promoter ashaka kuba ego nivyo afisiza gusumba Lenine man ari Landry promoter mugabo wibuke nawe ufise ingufu nyinshi n'igihagararo n'ijunja n'ijambo ni Lenine kandi yubashwe kumvoza iki uwakora muri gospel madame WEMA nakora muri gospel umva bose bari muri Yesu utahurana biroroshe gusumba uri muri ni na mpamvu nabivuze ku munsi batucumve ko agihusisha Alvera narabwiye nti ndabwije kuri Jendinga anye imame na Linoji avuga ngo afisize ngo muri Legend ananyagabe neza muri kano kanye nguvu nyishigwa zigende muri gospel gusumba hariya muri Sekira nuvuga ko Alvera Muhimbare na nujya mu mutipe umenye yuko muri kano kanya bagwashirwa inguvu nyinshi gusumba ujya wundi mutipe wese n'ikindi ndabona amenya utarunazi ujya mutipe asinyishije muri WEMA Entertainment musanze umutipe yo ujya wundi yasinyishije nari kumwe na Alvera niwe yandikije babiri igave bijari babiri ubu ni batandatu muri gospel nje babiri gospel ni babiri Sekira bari babiri batatu muri Sekira gospel babiri Alvera ya musi asishwa n'undi mutipe babiri ujya mutipe asishwa na Alvera mbeto Patrick se kwari ziza giwe ujya mutipe ni wasazwe yandikira indirimbo nera WEMA nyene bivuga iki ligi yamuzira muri WEMA na makuni ifitiye msazi nuko ujya mutipe atumvikana management iri muri hehe mu Burundi nayo ninde Lenine geni side ya Linoji okay abona yuko iyo side ya Linoji rero ni side ya gospel bimeze uko
problem nivuga ko boss n'umwe mugabo bo boss n'umwe ariko bo ni sansinike baratandukanye mu vyiyumviro baratandukanye kuko bari noji na barandi promoter bobo ni turabastare urumva tubari legend turabatananigwa ni tuyumva bavyumva nyene ariko ku bari ni ntajya kwa nuzeje bamuzi Yes ashimwe kazi w'Imana imirimo y'Imana igenda neza no kwa muri mbana nyene Yes ashimwe nega shawe mu bazashigikira nde muri abo bose even if ari business ziwe zose Mugena nindoje asigaye kwakira nk'ibiteramo ninaje ngiye akaburi igiteramo woraba Rinoji kandi sinibaza yuko ibitiramo sinibaza ko yabihawe yabirose ngo nuko ngo yabihawe nuko ari muri WEMA Entertainment ari cyo bafashije nka WEMA kuko mva mukora indirimbo zibiri Legend Remix Player bro ego Legend Remix wibaza yuko ijya Legend Remix reze n'ukuntu yakiriwe wibaza yuko ajya amashow yarose kubera yuko ari Legend Remix Legend kuri original ariko Legend bro Legend ni Legend frame So rero muri rusange gushikira sare ko twamenyesha nuko Kid Ngabirano umwana bavuga ati boy from Kamenge atakibaza muri WEMA Entertainment ivanye nuko avuga ati je no kuri narushe no kubandanya ndi kumwe na nicaritswe ataje ndiko ndakora akankamishe ko vuba cyane WEMA yavuze ati je ngiye gusora ikete rivuga bari bose bavuye muri wewe burya se Kid wenyine gusa Kid we avyivugiye mugabo nawe nyene byari mu nzi nawe nyene ari mu nzi bivuge ko muri WEMA gumasigare yonde WEMA nyene na Rinoje na timu gospel boy ko timu sekira yose ayikuyemo yose azayikuye hasigaye gospel kandi ndaje akavayo nubwo nabarandi bacagira iki none nazo aza gusiga managing iki nta kihari niba bubye nandi niba burandi bujye akwiye guca ubwenge nawe akabavugira hakubareka kuko ico nabonye cyoco nabonye umengo randi ubyiwe nawe nyene we washaka we yivugire cyane gusumba abaririmbyi biwe uko biri kose Biggie hano hantu harimo gucanganya ikigwa twatango tuvuga ko abantu bari benshi cyane gose kuba gusa bari benshi cyane burya ku managing asikintu corosha umuntu umwe wenyine ari umuntu umwe akurana ku managing muri abankuko cyane gose bro abantu batanu sasa batandatu aho batari mu bihugu bitandukanye bari mu bihugu bitandukanye aho utavuze ko afite n'abandi bari mu Rwanda afisa n'abandi bari mu Rwanda mwe wose management nk'uko kunga mu Burundi afasha muri make ukibona yuko WEMA Entertainment aspendinga more money gusumba ivyimviro ashaka ko akoresha mu ntuzi muri business ziwe uko n'uburyo buca busanzara niho wawe ukibona yuko Kid yarabuze indirimbo ntiyaririmbye kandi ntibari banse yuko aririmba petete bagumye amubwira ati twihanganire amano agerega avuga ati the waiting zo over jenda bihevye bugena nene yavuze ati take 5 5 indiba iwe yisimburi itarasohoka acha icomoka acha bivama nanga cakari wowe urazi ko bana kuvuga na wewe iwe kabisona ko abifise ako yatangwa tukarandi promoter imana je wiwe ako vyawe bihangiwe je ibyo muri WEMA kuko je biransiga sinawe ngene muri nje ari muri WEMA indani atuka manager yewe hamubwira ntaca mu mariye akavuga ati ndaregreta ko namuzanye no muri team yanje akagira ibintu bitandukanye hama bikarangira buzogenda neza ivyo ni kibazo gikomeye Big kandi iki kibazo c'ama management nga mu Burundi canke c'ama label c'ama kigaruka kikagira gute kikagaruka gucafuza aba manager canke abaririmbyi muri rusangi iki kintu cyuko umuntu usanga yafashe umurimbyi umwe babiri batatu bane batanu icarimwe subwa mbere cigaragaje twayibonye mu malebo agena atandukanye twayibonye muri Bantu Boy twayibonye muri Empire Aven twayibonye hari abandi batipe bagiye gusinya muri bamwe basinya hari kwa ba Wonder Boy muri Wonder Boy okay yafise babiri muga hari naho hari babiri ba Trust Nobody twebonye hanu henshi muri manitsi muri batatu tuguma tubibona bigaruka birangira hara kwa Love Muzika turabona ukuntu bajya bari nabakeye bo kandi bose bari bakeye gikuru twahana nuko je cyo mbona bari nka nawe meka twumvise nk'uko twumvise muri timu yabo cyagiye atandukanye barashaka bifuza gufasha baririmbyi fata umuririmbyi umwe bro mujyame ko mushane mitayi kwiye mugira burya jama amaheka akoresha muri WEMA Rubambo boya fata kayasha muri Rinoji yose mu mwaka umwe bo muvyaza umusaruro umwaka wa Rinoji wari muri ivya apana muri wo mu Burundi gusa wa East Africa
kwa yuko amahera Rinoji amahera asanzwe agenda gukora indirimbo zabari anye fata iyo shebu Rinoji umwambike neza umuha imodoka nziza aba ahantu heza akora indirimbo nziza audio nziza collabo nziza bro nanuze mu Rwanda Coach Gael yes kana fisa amino njya mobile bro kandi ndakubutse uzamaya kusi ya mujama Coach Gael ndakwibutse contracteur n'ujya mujama Roskana canke Bruce Melody ni contrat ni ya 50-50 ni nkajya kwa Harvey Smith na 26 mugabararira bro reka ararira uko ega bakushamira menshi Roskana yaza asora indirimbo Food Etwa Mushikiro sa yahere muri Food Etwa nyene no wacaye muri Food Etwa Element ere iyo abatari umu producer abazikorera ega Element ere yapfanywe muri Council Records aje kuri contract zibiri antake artiste n'umu producer niyo mpamvu yacavuga ati ko neza sima za nkora ama video ya VIP iyo bitandukanye fatwe neza abantu heza tekangene muri 155 am acashikayo ashitseyo bose yaba Roskana na Element ere barangiriye gusora iki indirimbo imwe nanye bari muri collabo ariko Bruce Melody we ko yari ari umustar Bruce Melody ndamugeranye na ntoze na Rinoji muri entertainment Roskana na Element ere ndamugeranye na yani na Kid bo bace bicara ko bajyanikwa mu cyumba nawe Bruce Melody akwekora amatwa muri Amerika bashagirira ubuzima agira iki bijana na Coach Gael mu Rwanda banahahevye ya Bruce Melody mu Rwanda hariko na kera iki kibazo rero chama management cyangwa chama label ni batubabarire abantu bariko barazana imitaye bazana mu muziki mu usanga ikara judginga bo ntituzi ivyo ariko barapfa nashaka ubwo bigaragara ku maso nta muri ivyo kwicara umwaka wose ngakwemera ivyo ntibishoboka man nibikunda afise imana nibikunda nibicero barabeho bipfira kandi mbere uko bazana abantu bamanaginga barebe nabo bazana andika projet shiri canditse ngaho nyambara ushaka kugira umuntu mu manager wawe nazani canditse aguye projet y'umwaka wose avuga ati yamba amafaranga bizogenda kunuku tuzokwakira umuntu bizogenda kunuku hama tuzomukura amafaranga kunuku bigende neza kunuku na ibintu byo kuri ama projet yo ku munsi mu muziki nibibaho bro biragoye anyway nuko tuva muri entertainment rubambo tumina amateka toyo ko twavuze byinshi byekeye entertainment abone ko twadusha bikeye ko tubivuga ko ni twavuze kirekire ariko kandi babigiye gushika muri no misi itagenze itarinze n'indwi zibiri tubivuze ndavuga ntuze yasinyishije muri entertainment aho kandi ubona yuko abazo bidasanzwe cyatumira amate n'indimba kidinga indirimbo yise no indimba kuri muri entertainment nyene cyatugaruka anandi makuru twatse ko dufite mutumire Gael Manirama tubwira ivyerekeye uzabwa Christophe Matata wala yitavye Imana ku munsi w'itariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2011 abona yuko uyu munsi w'itariki 4 ari umunsi mu gihugu cy'ubundi ashaka kumwibuka uyu munsi dufite umuntu w'umurasta yapfutse kuri tariki nyine yitavye k'Imana aravuga ati je kusubira gufeta iminsi mikuru y'amavuko ndabihevye kubwo kumvoze uko umurivyi wanje nafana yitavye Imana tugira indirimbo ya Ngabirano ise no cyatugaruka rero twumviriza ikiganiro nyezi yatubandanya